Hari kuri iyo muhingamo isaha 8 n'igice aho umuririmbyi mpimbazamana David Tresor NDUWIMANA inyuma y'imyaka 10 ari mu gihugu ca Australia yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umuryango wiwe hamwe n'abanditsi n'abamenyeshamakuru aho yashimye ukuntu bamwakiriye mu rukundo rwinshi kandi ko yarakumbuye kugaruka mu gihugu ciwe camwibarutse. Nuko ndagiye kubana hagaritse kandi mubi kandi ndazi ko bana igihe cyiza Imana yaduhaye kugira ngo tubure kandi ndazi ko ari utuntu twinshi cyane mu myaka ihetse ntari ngaha umva izoba n'umugisha no kubwanje nyene kubijanye n'ingene Imana izodukoresha bitandukanye n'igihe tuzagira ibihe byiza hamwe mubiteramo dutegura save na organization. Uko kwakirwa kwaciye gukurikirwa n'ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru cabereye muri Oha Cafe aho yishuye ku bibazo bitandukanye by'abanditsi n'abamenyeshamakuru asigura ibijanye n'igiteramo yise narahariwe concert kizoba ku magenekerezo ya 16 ruheshi 2023 muco yise soirée de gala n'igenekerezo rya 25 ruheshi 2023 aho azoba ari live experience umugoroba wo guhimbaza no gutazira aho azoba ari kumwe n'abandi baririmbyi benshi. Igihe cyiza aho tuzohura duhimbaza Imana dutazira Imana kandi icyo nobabwira aragakemana Imana yaduhaye tubazanire kandi nibaza ko ishengero ry'u Burundi bizokwakira kuri uwo mugisha genda bizi kandi sinkekeranya ari gihe wumva ko ari gihe geze cyo gutanga icyo tuza gutanga atari uko ingabiri ihari atari uko abantu bazi kubitegura neza bahari ariko ari gihe nyacyo cyo kubikora konsere gusa ari byinshi cyane dushaka gukora iwacu aha muhira kandi tuzobikora neza ndabizi kuko mu kintu je nkora imisi yose ijoro n'umurango muri bajya abazungu ebana Imana yadushize imbere yana bagoma imisi yose bana Burundi kugeza aho baranise ngo Burundi Day je hariye bavuga Burundi Day munanike message email cyangwa bako presenter ahantu bavuga Burundi Day komvuga yes gumuvuga ubwo nyene ngomba so nuko abantu batazi ko nito NDUWIMANA muri Australia bazi ko je nito Burundi Day ndazi ko après concert kintu cyambere twiteze kubona nabantu bakizwa tushaka abantu bakizwe abantu bamenye Yesu abantu bature bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo dushaka kubona abantu bakira abantu babohoka ibyo ni kintu n'amasengera misi yose kandi nabonye Imana ibikora mu biteramo apana rero ngo ibyo wacu tuvuga ni Kirundi uvuga n'icyongereza utavuze uvuga ukagenda hajya nta kintu kigoye nko kuririmba cyane kurongora indirimbo mu kirimi kitari kiwawe ni ikintu cyambere kigoye ariko nimba Imana ishaka kudukoresha mu birimi bitari by'iwacu abantu bagakira abantu bakakira Yesu abantu bakaronka guhishurirwa Kristo Yesu ni tugiye kuzana kugira ngo abantu bakira icyo kintu mu buryo bw'umwuka amabwiyo y'umubiri naho abafise ibitandukanye nibaza ko kizoba igihe cyo kwiga ikintu gishasha umuntu aze mu mutima wo kwitega bana umutima wo kurorera no kuraba ariko ndazi ko ubuzoza wese yiteze guhura na Kristo. I'm telling you Yesu azoba ari hage live